Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira canke menya ico bisigura kurya umunwa wo hepfo ku bakobwa burya hari ico aba ashaka kukubwira canke kubwira uwo ariko arabigirira. Ni vyinshi abakobwa bakora bakabikora badashatse kuvyerekana ariko bagakoresha ibimenyetso. Turabirabe hamwe bimwe bimwe uko bishobora kuba bisigurwa. Ukunze kubona umukobwa muri kumwe canke ari kumwe n'abantu ukabona ariye umunwa wo hepfo asa mbere n'uwutwenga, ukibaza ati ivyo bintu mbega agira ni ibiki, bikakunanira gutahura kumenya gutahura. Ariko uyu munsi nshaka kukubwira ico bisigura mbe n'ico bashatse kuvuga. Ariko imbere yo kwumviriza ibi video nshaka gusaba ugire subscribe niba utarayigira kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne imisi yose. Nimba warayigize nawe udushireko j'aime partage na commentaire. Hari imwe mu bimenyetso vyinshi abantu bamwe babwira bakavyumva ariko abandi ntibabashe kubitahura. Ukundi nako abagabo n'abasore benshi canke abantu benshi bibama bibaza ico bisobanuye iyo umukobwa akuravye mu maso maze agatangura kurya umunwa wiwe wo hasi. Kuri iyi ncuro tugiye kubasobanurira ibi kandi uvyumvirize witonze kugira ngo ejo utazohura n'umukobwa canke n'uwundi mukobwa akabikugirira canke akabikugaragariza ukabura ico wokora bitewe nuko utasobanukiwe n'ico yashatse kukubwira. Niyo wahura n'umukobwa agatangura kurya iminwa yiwe yo hasi uzomenye ko yakwishimiye cane ndetse yipfuza kumenya vyinshi kuvyerekeye wewe, aba kandi yatanguye no kwiyumvamwo ari no kugerageza kubikwereka. Aba yashimye cane uwuriwe, ibi ariko bitandukanye na gato n'ivyo uhuye n'umugore nawe agatangura kurya iminwa yiwe wo hasi, aba yipfuza ubugenzi mufitaniye bwo kwiyongera. Muri make umugore aba ashaka kubana nawe ndetse aba yipfuza kubona mubana ko vyoba bimeze kose. Tugarutse ku bakobwa rero, iyo akugeze imbere kandi agaca atangura kurya iminwa yo hasi, aba ashaka kandi kwereka ko uko umeze kose bimushimishije, kuko mu buzima busanzwe ushobora no kuba utari mwiza ariko uwo mukobwa bivanye n'ivyo akunda ku muntu we yita mwiza agasanga kenshi ni wewe ubifise. Kenshi umukobwa mukundana niyo mwahura agatangura kurya iminwa yo hasi, urukundo ruba rwamurenze cane, aba ashaka ko mwohorana ko aguma akubona mu ruhande rwiwe. Ibi abakobwa babikora kugira ngo bakwereke ko bakwishimiye kuba muri kumwe, kandi ibi vyo kurya iminwa yo hasi si ivyo ategura ahubwo biza atabizi, n'ibintu bishika atabiteguye. Ahanini kandi ibi bishobora kuba kuko akwiyumvamwo yatinye kubikubwira ku munwa maze agahitamo kubikoresha ibimenyetso. Iyo usanzwe ubizi uhita umenya neza ico yashatse kuvuga. Waba umaze kubona umuntu abikora imbere yawe canke wari umaze kubona umuntu abikora, ngibi ivyo yashatse kuvuga. Aba ashatse kwerekana yuko yakwishimiye, kwereka yuko uko umeze kose bimushimisha kandi aba ashaka kumenya vyinshi kuri wewe. Si ikindi aba yifuza nkuko benshi babishobora kuba bisigura ukundi, oya, we aba ashaka kumenya vyinshi kuri wewe kandi aba yanakwishimiye. Ababona yuko uri umuntu w'agaciro ku buzima bwiwe. Mwakoze kubona mwabanye natwe, kora subscribe nimba utarayikora, hama ushireko j'aime, partage na commentaire nimba warayikoze, kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi biryoshe vyigisha bica kuri iyi chaîne imisi yose. Shishikara mudushigikira, ni vyinshi tuzocisha kuri iyi chaîne. Bitwabikuye ku rubuga rwa Elcrema bigisha ibintu bijanye n'inkundo, ndetse hari n'izindi mbuga nyinshi tuzokorerako. Thank you.